Confederation Cup, Conference League, Europa League, UEFA Champions League n'ayandi. Uyu munsi nyemerera nkujyane muri iri rushanwa. Ni rushanwa riba mu majoro yo kuwa kane benshi bakunze kwita y'urunani. Ni rushanwa rihuza amakipe yakurikiye ya mbere mu bihugu byayo ku mugabane w'Uburayi. Ni rushanwa ryahoze ryitwa UEFA Cup ariko ubu ni UEFA Europa League. Ni rushanwa ryatangiye mu mwaka w'1971 ritangira ryitwa UEFA Cup. Ni rushanwa ryashinzwe rigamije guha amahirwe ndetse no guhuriza hamwe amakipe yaje akurikira yabaye ya mbere iwayo mu bihugu by'Uburayi. Aya yabaga ari amakipe atarabonye amahirwe yo gukina irushanwa ryitwaga European Cup ari ryo Champions League y'iki gihe. European Cup yitabirwaga n'amakipe yabaga yarabaye ya mbere. UEFA Cup yo yitabirwaga n'amakipe yabaga yarakurikiye ya mbere. Iri rushanwa ryatangiye rikinwa mu buryo bwo gukuranamo knockout ndetse hakaba imikino ibiri ku mukino wa nyuma. Umukino ubanza ni wo kwishyura nk'ibi tubona muri CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup. Mu mwaka waryo wa mbere irushanwa ryegukanywe n'ikipe ya Tottenham Hotspur yo mu Bwongereza itsinze ikipe ya Wolverhampton Wanderers nayo mu Bwongereza. Umukino wa mbere wabaye kuwa 3 Gicurasi mu mwaka w'1972. Ikipe ya Wolverhampton Wanderers yakira ikipe ya Tottenham Hotspur mu mukino wabereye kuri Stade Monex ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Uyu mukino waje kurangira ikipe ya Tottenham Hotspur itsinze ibitego 2-1 cya Wolverhampton Wanderers. Mu mukino wa kabiri wabaye kuwa 17 Gicurasi ukabera kuri stade ya White Hart Lane. Aya makipe yombi yanganyije igitego 1-1. Ikipe ya Tottenham ibayegukanye igikombe cyayo cya mbere cya UEFA Cup yari kimwe ku nshuro ya mbere. Mu myaka yakurikiye amakipe arimo Liverpool, Feyenoord, Borussia Mönchengladbach nayo yaje kwegukana irushanwa. Nyuma y'imyaka 27 mu mwaka w'1998 haje kuba impinduka muri iri rushanwa riva ku mikino ibiri ya nyuma rishyirwa ku mukino mu mwaka w'2004 haje gutangizwa uburyo bushya bwo gukina amakipe ahereye mu matsinda ndetse hagabanywa umubare w'amakipe yitabiraga irushanwa ava ku makipe 68 agera ku makipe 40. Aya yabaga agabanyije mu matsinda 8. Kuri inshuro ya mbere y'imikinire mishya irushanwa ryaje kwegukanwa n'ikipe ya CSKA Moscow itsinze ku mukino wa nyuma ikipe ya Sporting Club de Portugal ibitego 3-1. Nubwo ritahabwaga agaciro cyane iri rushanwa ryagiye rimurika impano z'abakinnyi batandukanye nka Radamel Falcao, Carlos Bacca, Ivan Banega, Ivan Rakitic, Pierre-Emerick Aubameyang, Dimitri Payet, Luka Jovic n'abandi. Iri rushanwa kandi ryazamuye amakipe yafatwaga nk'aciritse nka Villarreal, Eintracht Frankfurt, Roskilde ndetse n'umwami w'irushanwa FC Sevilla ikomoka mu gihugu cya Espagne imaze kuryegukana inshuro zigera muri 7. Sevilla again and again and again. Ni ibikombe yegukanye mu myaka ya 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 ndetse na 2023. Uko imyaka yagishira n'indi gataha Europa League yagiye irushanwa rikomeye dore kamwe mu makipe y'ibihugu yagiye yisanga ari gukinira irushanwa. Nko muri uyu mwaka amakipe arimo nka Manchester United, Tottenham Hotspur, Olympique Lyonnais, Ajax Amsterdam, AS Roma n'andi menshi yisanze ari gukinira irushanwa. Uyu mwaka irushanwa ryari ryitabiriwe n'amakipe agera kuri 36 mu buryo bushya bwa League Phase. Ekipe ya Manchester United na Tottenham Hotspur nizo zisanze ku mukino wa nyuma. Ekipe ya Tottenham Hotspur yageze kuri uyu mukino wa nyuma nyuma yo gusezera ekipe ya Bodo Glimt ku gitaranyo cy'ibitego 5-1 dore ko mu mukino wa mbere wabereye kuri Tottenham Hotspur Stadium ekipe ya Tottenham Hotspur yatsinze ikipe ya Bodo Glimt ibitego 3-1. Naho mu mukino wo kwishyura Tottenham Hotspur yaje gutsinda ikipe ya Bodo Glimt ibitego 2-0. Ekipe ya Manchester United yo yageze ku mukino wa nyuma yo gusezera ekipe ya Athletic Bilbao ku gitaranyo cy'ibitego 7-1 dore ko mu mukino wa mbere wabereye kuri Stade San Mamés ekipe ya Manchester United yatsinze ikipe ya Athletic Bilbao ibitego 3-0. Umukino wo kwishyura ekipe ya Manchester United yaje gusubira ikipe ya Athletic Bilbao itsinda ibitego 4-1 mu mukino wari wabereye mu Bwongereza kuri Stade Old Trafford. Ekipe ya Manchester United yashyiraho agahigo ko kugera ku mukino wa nyuma idatsinzwe umukino n'umwe. Uyu mukino wa nyuma uraza kubera kuri Estadio San Mamés isanzwe ari stade y'ikipe ya Athletic Bilbao yo mu gihugu cya Espagne. Urasifurwa n'umusifuzi w'umudage Felix Zouayer waherukaga gusifura umukino wahuza ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Kuri uyu mukino amakipe yombi yemerera amatike y'abafana agera ku 14,770. Amakuru nkesha ikinyamakuru TNT Sport avuga ko abafana bagera ku 70,000 bari buze kwitabira uyu mukino. Abataza kubona amahirwe yo kurebera uyu mukino muri stade bashyiraho uburyo bwo kuza kuwurebera hanze ya stade. Kugeza ubu amakipe yaboye abandi mu gutwara ibikombe byinshi bya UEFA Europa League ni ikipe ya Sevilla ifite ibikombe 7, Inter de Milan ibikombe 3, Juventus ifite ibikombe 3, Atletico Madrid ifite ibikombe 3 ndetse na Liverpool ifite ibikombe 3. Manchester United nitwara iki gikombe kiraba kibaye igikombe cya kabiri cya UEFA Europa League yegukanye mu mateka yayo dore ko iki gikombe yagerokaga kugitwara mu mwaka wa 2017 itsinze Ajax Amsterdam ku mukino wa nyuma.
naho Tottenham Hotspur yo nigitwara cyaba kiba igikombe cya gatatu cya UEFA Europa League yegukanye mu mateka yayo, dore ko yaherukaga kugitwara mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1972 ndetse no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1984 kikitwa UEFA Cup. Ese ni Ruben Amorim cyangwa ni Ange Postecoglou? General Umukiza Irene, mukomeze kugira ibihe byiza. Tottenham Hotspur Manchester United finale y'amakipe mu by'ukuri abantu bose batunguwe no kuba agera ku mukino wa nyuma muri shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza. Ntago byagenze neza, ariko muri Europa League n'amakipe yanahageze nta nikosa akoze mu by'ukuri. Umutoza w'ikipe ya Tottenham Hotspur Bwana Ange Postecoglou bamubajije ejo mu kiganiro n'itangazamakuru ngo ese gutwara iki gikombe cya Europa League uramutse ugitwaye byaba biruta kuba ahari sezo mwari kuba mwaragerageje mukabona Big Four? Asubiza igisubizo cyiza cyane nakunze, twabigarutseho nijoro muri The Magic Lineup. Yasubije ngo ikipe ya Tottenham yamaze igihe kirekire ikina Champions League. Urabizi ko Arsenal igeze kuva muri top 4, Tottenham iba igihe kirekire yabaye yakiniye na finale, igeze itwara igikombe habe na FA Cup, numva aratwaye Carabao Cup, itwa Carabao, itwa Carling Cup muri 2008 hari. Ariko ntabwo twavuga ko ari igikombe kiremereye cyane. Tigeze twara igikombe cy'Iburayi, tigeze twara igikombe cya shampiyona, kandi buri gihe yaragize ibihe byo kujya muri Champions League. Aravuga so nidutwara igikombe cya Europa League, ekipe turaba dutwaye igikombe kinini bitigezeho mu mateka ya Tottenham ya vuba, igihe cya vuba. Ariko gukina Champions League ho duhorayo. Urumva icyo yashaka kuvuga? Gukarifiya muri Champions League binyuze muri Premier League nko kuvuga ngo bullshit, niko Abongereza bavuga. Urabyumva? Turaba dutwaye igikombe kinini. Urugero, iki gikombe cya Europa League kuva cyitwa gutya Arsenal ntiragitwara. Hari ikintu igira, igikombe kinini cyane ku buryo rero we focus yose ni kuri iki gikombe. Man U bo baravuga ngo dutwaye iki gikombe ntago bikuraho sezo yacu yabaye mbi cyane. Iyi ni sezo mbi ibaye kuri Man U, mateka ya Man U muri Premier League. Iyi Europa League bikuraho icyo cyasha, ariko Kameme bayitwaye bikaba qualification ya Champions League. Yacu ya kabiri tuyiganira ko yafashe ibintu byinshi cyane. Abakinnyi benshi batangaje amagambo atandukanye. Turaje tugaruka kuri press conference ya Ruben Amorim, tugaruke harimo Bruno, Garnacho, ba Maguire, ba Madidi, ari byo batangaje byose.